Ndakuramukijeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa mbere w'indwi y'igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa kubandanya ubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Kubana natwe no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama tukabandanya tugushikiriza amakuru, ibiganiro n'inkuru byose tubandanya gushikiriza nyene binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Imbonerakure ni iki? Imbonerakure ni umuhari w'urwaruka uhurikiye mu mugambwe CNDD FDD rufise hagati y'imyaka 18 na 40. Ijambo imbonerakure ryavuye hehe vy'ukuri? Kera umuhari CNDD FDD ukiri ku rugamba urwana n'igisirikare ca leta c'u Burundi cari kigizwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi, hakaba ari naco cari casenyuye demokarasi twari twaronse igihe haza imigambwe myinshi. Hanyuma mu matora y'umukuru w'igihugu yo ku wa mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1993 hagatorwa perezida Melchior Ndadaye, bakamwicana n'abafasha biwe bamuhora gusa ko yari umuhutu. Hariho abana bafasha ku rugamba mu kubereka iyo abasoda ba leta bazanana kugira ntibakikize inagoheka zagwanira demokarasi arizo FDD, Force pour la Défense de la Démocratie. Urwo rwaruka ico gihe barwita abadoriya, kivuye muri dor canke porte ukavuga doriye. Twovuga ko bari inderetsi zarereka ko abansi baje zikaburira ingabo za FDD ngo bikazanure hakiri kare batarategwa. Intambara ikibera mu Kamenge hariho abantu bakubita ku biti vy'amatara baburira abantu ngo bahunge, abarwanyi nabo ngo bagabe. Urugamba rumaze gukwira igihugu cose, CNDD FDD imaze kuvuka, urwo rwaruka rwacunga ku dusozi ahantu habonera, babonye abansi baje bafise ibiti bagakubitako baburira abarwanyi. Ico gihe rero baba bahavuye bitwa imbonerakure kuko bategerezwa kubona abansi bakiri kure, kuko bababonye babashikiriye ataco vyari kumara. Iryo zina imbonerakure ryinjiye nyezina mu mateka ya CNDD FDD mw'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ryabereye i Gitega ku wa 7 n'uwa 8 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2004. Ubu imbonerakure zikora iki? Amabanga yazo ntatandukanye cane nayo zakora mu ntambara, ariko mu mahoro no mu ntambara sico kimwe, ariko ivyo bafasha bifise akamaro kanini cane. Twavuze ko imbonerakure hari urwaruka rufise hagati y'imyaka 18 na 40. Nizo nguvu zose z'igihugu, ataco zikoze igihugu ntaho coshika. Imbonerakure zirakora cane mu gucungera umutekano w'igihugu. Nivyo, umutekano w'igihugu ujejwe ubwa mbere na mbere inzego z'igihugu, igipolisi, igisirikare, ariko nta rwego na rumwe rwokwishoboza rwonyene gucungera umutekano w'igihugu. Muri abo bene gihugu rero bari muri iyo migwi ifasha mw'icungera ry'umutekano w'igihugu, benshi bari muri rwa rwego rw'imbonerakure kuko nibo bakibasha. Imbonerakure ico zibonye cose cotera amakenga mu gihugu zica zikivuga ku nzego zibijejwe. Ivyo bituma igihugu kiguma gitekanye, ari navyo bisigura ingene igihugu cari cononekaye muri ya migumuko yo mu mwaka w'2015, ariko amatora yo mu mwaka w'2015 be n'ayibwirizwa shingiro hakaba yabaye ata ngorane n'imwe. Ni naco gituma hata myaka myinshi irahera ubu igihugu gitekanye mu buryo butandukanye. Butese ni kuki abansi b'igihugu, abarundi canke abanyamahanga, batyoza cane cane imbonerakure, ya migambwe idashaka amatora, ya mashirahamwe yiyita ngo ntaharanira ivyicaro vya politike, be na ya mashirahamwe mpuzamakungu bacuditse, na vya bihugu birwanya Uburundi vyakunze kuba bityoza izina ry'imbonerakure kugira bazikureko urupfasoni n'ubutwari zifise, kugira zonyene zicike intege, zireke gukora, kugira umugambwe CNDD FDD ute inguvu n'urukundo abenegihugu bawufitiye, maze uzotebe uzove ku butegetsi. Ariko bizobagora cane, mbere nta n'uwuzi ko bazigera babishikako. Abazungu banka imbonerakure barondera umugambwe CNDD FDD igihe wavuka, waje ata muntu n'umwe awiyumviriye, urwana ata gihugu na kimwe kiwufasha. Ubutwara rero, iyo abazungu bashaka kwotsa igitutu abatwara igihugu biragorana kubumvira, kuko uwutagufashije nawe umufasha ico ushatse, canke naho ntihagire na kimwe umufasha.
bagomba rero ko basubizaho abahoze batwara kera kuko aribo babashiraho hanyuma bakabakoresha ibyo bashaka. Umugambwe CNDD-FDD ufise ingufu zikwije kandi ntukorera ku bwoba. Ibyo ukora bituma igihugu gitera imbere kikigenga by'ukuri kandi abazungu nabo bakabura ibyo bashaka kuronka baduciye mu ryahumye canke badukandagiyeko. Inguvu za CNDD-FDD rero zishingiye ku mbonerakure no ku benegihugu bose. Nico gituma abarondera kwica umugambwe babanza gucafuza no kurondera kwica imbonerakure. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Uganda imyaka yo kwemererwa kunywa iyi nzoga ishobora kuduzwa ive kuri 18 ije kuri 21. Mu gihe igihugu ca Uganda kiri mu bihugu vya mbere ku isi kibamwo abanywa inzoga nyinshi kuko ngo muri rusange buri munyagihugu anywa iritiro 12 n'ibice bibiri vy'inzoga ku mwaka, hama bigatuma ico gihugu mu vya mbere kirimwo abanyagihugu banywa inzoga nyinshi cane nk'uko ibiharuro vy'ishami rijejwe amagara y'abantu mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivyerekana. Ngo bagiye kwiga ingene boduza imyaka yo kwemererwa kunywa inzoga. Muganga Hafsa Rukwata, komiseri akorera mu gisata kiraba ingwara zo mu mutwe mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu, akaba abimenyesha mu kiganiro yahaye BBC, aho avuga ko ubushakashatsi bwerekana ko iyo umuntu akwije imyaka 21 ataranywa inzoga canke ibiyayuramutwe bituma agira amahirwe menshi yo kutazigera yihereza ivyo biyayuramutwe canke inzoga mu buzima bwiwe bwose. Nk'uko abandanya abivuga, ngo abanyagihugu bo muri ico gihugu bamaze igihe kinini biyamiriza ingendo yo kunywa ibiyayuramutwe irangwa muri ico gihugu. Gutyo mu ngingo zigiye kwigwa n'inama nshingamateka y'ico gihugu hakaba harimwo imyaka yo kwemererwa gutangura kunywa inzoga. Ese mu Burundi ko kizira ko uwo mwana afise imyaka iri munsi y'18 anywa inzoga, aho muherereye vyoba bikurikizwa? Twandikire unyuriye munsi y'ino video. Nayo mu yandi makuru kandi ivyo gushiraho urugero ntarengwa rw'amafaranga abikuzwa muri banki ntibikihari. Inyuma y'imyidogo iva irya nino ko hariho amabanki canke amashirahamwe yo kuziganya no kugurana amafaranga atemerera abanywanyi bayo kubikura ku makonti amafaranga yose bipfuza, Ibanki Nkuru BRB yarasohoye urwandiko kuri uwa 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 rumenyesha ko amabanki canke amamikrofinance agira ivyo habarenze ibwirizwa. Ivyo gushiraho urugero ntarengwa haba mu kubitsa canke kubikuza amafaranga kuri konte vyarahagaritswe n'itangazo ryo kuwa 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 nk'uko BRB ibandanye bivuga. Ibanki Nkuru ikaba ihamagarira nyabuna ayo mabanki n'amamikrofinance kugendera umugenzo wo kumenya neza abanywanyi bayo. Normedi know your customer, hagize uwubikuza amafaranga ateye amakenga agaca yihutira kubishikiriza urwego rujejwe igendereza rijanye n'ubutunzi mu gihugu, Service Nationale du Renseignement Financier. Ese aho muherereye amabanki n'amamikrofinance harabemerera kubikura uko muvyipfuza? Twandikire unyuriye munsi y'ino video.